Kaganawe TV. Musitantere naganda muhamagare rero mumwibonere mwaheruka gusa mumutora none shaka yuko aza agira ico atwemereye twebwe abene gihugu batoyi umutware wacu agira ico atwemereye kandi ndamusaba abahe n'agatelefone kugira ngo mufise ikibazo cananiranye mumutelefone nawe mwaje kwishure none musitantere rero umenye ko nawe ibi ndiko ndigisha ugiye kuvyigisha mu mazone yose abashefu de zone baje ku mitumba yose abakuru imitumba baje ku bucimbi umukenyera rugamba akenyereye kugwanya ubukene akenyereye kugwanya ubukene ijambo ni gwawe musitane yeni cubahiro mukuru w'igihugu cacu c'u Burundi iyi komine ya Mugere mwashize imbere kugira ngo sukurira bene gihugu ni komine novuga idasanzwe ni komine igizwe n'intara kama zitatu intara y'Imbo intara yo mu Migwa n'intara y'Umugamba ni komine ihana urubibe n'ikiyaga Tanganyika dufatiye n'igihugu ca Kongo dufatiye ku kiyaga Tanganyika irahana urubibe ni komine ya Mukaza irahana urubibe ni komine ya Gwibaga kandi irahana urubibe ni komine ya Muhuta ni komine irimwo inzuzi nkuko mwumva ko yitwa komine Mugere ni komine irimwo uruzi rwa Mugere uruzi ndetse tuzi ko ruriko centrale ya Mugere na barrage ya Mugere ari uruzi rufise ico rumaze muri iki gihugu cacu c'u Burundi. Iyi komine ni komine vyukuri irimwo itunga kama ariko kandi irimo n'abene gihugu bagiwe imbere kandi jewe niyemeje kubaja imbere kuko birabonekana ko mu vyukuri dukurikije impanuro muhejeje kuturonsa ni komine bibonekana ko twese hamwe muri za ntara kama zitatu zigize iyi komine ya Mugere dushize ingufu hamwe n'ubwenge birakunda ko dushika kwiterambere rirama birakunda ko dushika kumbona kazoza iyi komine yifashe muri 2040 ikomine iteye imbere muri 2060 yeni cubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nagomba mu nkundire niyemeze imbere yanyu ko ngiye gusukurira abene gihugu muri no komine ya Mugere na cane mpereye ku bene gihugu bafise amikoro make ariko kandi ngiyi inama n'ingingo n'abagize inama ya komine ariko kandi n'imvukira zino komine ya Mugere ndetse n'ingenzi n'abakunzi ba komine ya Mugere ariko kandi n'abakozi b'Imana barangurira imirimo muri no komine ya Mugere sinorandira cyane kuko uyu munsi kuri jewe n'umunsi udasanzwe n'umunsi numva novuga bike ariko ntegekanya gukora vyinshi kugira ngo ikomine ya Mugere ibikomine iteye imbere kandi mu mwanya muto yeni cubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi mwonkundira nkivuga kuko ni rya mbere mbaye imbere y'abene gihugu bangana uku bo muri komine ya Mugere ikomine ya Mugere uko nabivuze ni komine igizwe n'amazone 11 ariko kandi igizwe n'imitumba 61 jewe muri jewe iyo mitumba yose n'amakaritiye ndabibona vyoroshe dufatanije n'abene gihugu n'abashefu do zone ko ku mutumba duhahonyeza ikirenge tugasigurira bene gihugu ibi muhejeje kudushikiriza
mu nkundire rero nibwire bano bene gihugu jewe musitanteri wa Mugere muri kano kanya ndiko ndavuga nitwa Hatangayo Adelaide. Ndifuza yuko tuza turavugana kenshi mukoresheje inimero ya telefone 69 131 603. Iyo ndayikoresha no kuri WhatsApp. Ariko kandi ndafise n'indi nimero 69 129 917. Iyo nta WhatsApp iriko turavugana gusa. Bene gihugu rero ndabahaye ikaze. Mu nkundire muzoze muronkera aho tugeze. Aho nzoba ngeze mu nkundire muzoze muronkeraho uko nyanicubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yamatubwira ko umuvyeyi yonkereza hageze. Nanje nditeguye konkereza aho ngeze. Umwene gihugu wese afise ikibazo muri no komine ya Mugere kugira ngo tugitorere umuti. Murakoze cyane nyanicubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Mu nkundire ndangirize hano ndabashimira cyane, ndabifuriza nyanicubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi kuroranirwa. Nongera saba Imana mushobora vyose ikutuzigamire tuzoshike muri 2040 muriko murabona ivyiza vya komine Mugere. Tuzoshike muri 2060 muriko murabona ivyiza vya komine Mugere, kuko ni mwebwe muhadushikanye. Murakoze, Imana ibampezagirire. Mfatiye kuri cya kivugo turi kumwe twese birashoboka. Muri bijanye n'iterambere bisaba ko mwese muteka umutwe muri kumwe mukagira urunani. Je naragiye hariho ibigo bibiri nagira ndabashingire ko intahe nabonye igituma vyateye imbere. Naragiye mu gihugu kimwe kuva isi yaremwa hatarigera hagwa imagi imvura. Hanyuma baca batubaza bati iyo ntara batujanyemwo ingana nk'Uburundi, mugabe ikabamwo abantu 1,016,000 batarigera babona imvura kuva babaho. Hama tubaza bati tubwira amayeri mwokoresha kugira ngo mugaburire aba bantu. Turateka umutwe turabura. Hanyuma tubuze duca tubaza tuti none mwebwe mubabeshejeho gute, babayeho gute? Baca baratubwira amayeri ababeshaho. N'ahantu hari vya bindi vy'ibibura bita neje. Iyo biheze rero agashuha bica bivamwo amazi, murazi urubura ruvamwo amazi. Ayo mazi bagaca bayatega yose barimvye ikinogo kimeze nk'ikiyaga. Ayo mazi bagaca bajana kuyavomeza ivyamwa be n'imboga. Bagaca bafata izo mboga n'ivyo vyamwa bagaca bishora, bagaca bagura imiceri n'ingano n'ibindi byose bakeneye bivuye muri ya mazi yavuye mu rubura. Aho hantu nasanze bariko bimba umugende w'amazi w'ibirometero 1,500. Umugende w'amazi kugira ngo bazane uruzi muri ako karere. Ico sikiri gihugu n'Ubushinwa. Turaraba ingene babayeho, dusanga bo baricara hamwe bakavuga bati aha twokizwa n'iki. Niho batetse umutwe wo gukoresha ayo mazi y'urubura. Ngenda mu gihugu kigira kabiri, intara baricaye hamwe baravuga bati none twe twotera imbere gute, niki kico ruteza imbere ngaha. Bararondera baca basanga ico bateza imbere n'urukwavu. Baca bavuga bati intara yacu rero dutangure tworora inkwavu. Nararungitse umugwi w'abahinga bagenda kuraba neza iyo ntara. Barasanze umukenyezi umwe atankwavu zishika n'amajana 3 afise, muga yinjiza amaero 16,000 ku kwezi kuri ukwavu gusa. Nukuvuga ikico cyatse kubabwira abantu bagiye hamwe bararonka ikintu gishobora gukiza intara canke komine. None rero namwe ico no babwira muri komine nziza cyane ya Mugere ifise ibintu byose.
mwicare hamwe muvuge muti twebwe turondere ikintu kizoduteza imbere muri iyi komine yacu kandi mu buryo bwihuta. Ico kintu muce mukijako mugikore, muzobona ikomine yanyu yateye imbere cyane, na cyane ko mufise intara ikomine yanyu ifise ahamera ibintu by'ubwoko bwinshi. Rujya ruzi hajya ruvuye muri baraje murashobora guca umugende ugenda uravomera ngaho urengana ugasanga muci hose haguma hasa n'urwatsi rubisi, birashoboka. Ikindi nababwira mugiye hamwe murashobora kuvuga muti ni igiki cyo turanga ngaha muri iyi komine yacu nziza Mugere, mugaca bavuga muti nko murashobora kuvuga muti ikizoturanga ngaha ni isuku, mukabivuga uko nyene muti ikizoturanga ni isuku, mugaca mugira isekeza ryo kuzunguruka gushika mu muryango kwa naka, wewe ingorane ufise niyihe, mukamufasha gutora umuti w'ikibazo ciwe gituma adashobora kugira isuku. Nko murashobora kubifata uko nyene. Abantu rero bagiye hamwe birashoboka. Nico itwa musitanteri ivyo avuze ati muje hamwe murabire hamwe ikintu mwokora. Niyo ntahe nabashingiye abantu barashobora gutunga ngaha mufise byinshi cyane, murafise umusenyi, murafise ubutare, turiko turahiga ahantu hose ari ubutare bworoshe kwimba, kandi aho tubutoye duca tubwira urwaruka jako ubutare nafashe ko ari umurima weze dufise ngaha mu Burundi, dutegerezwa kubwimba tubushore, hanyuma Uburundi turabe ko nabwo buronka ikintu gishobora kubuduza. Namwe bwere mugume muraba hariho ubutare bworoshe cyane ngaha mubone ayiwanyu, ntimutinye muce mumenyesha ubushikiranganje bijejwe OBM kiza kuraba, imaze kubibona ikivuga iti are ndabahuye ugwaruka rero hajya aho mwahora mwirirwa mwicaye aho muca mukora n'ubutare rero mubandanye mwese muteka umutwe. Ndabakengurukire cyane, sa Imana mushobora byose ngo ibahezagire, murakoze. Inshuti n'abagenzi, imico n'indero runtu, karisha ongereza ubuhinga bugezweho, irati vyiza